Abantu benshi bifuza gutoneshwa n'abantu, ariko gutoneshwa ndi kuva ku bantu, kuva ku Mana. Ndakugendeye inama. Shalom shalom. Ndabaramukije mwese mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Nanezerewe cyane atewe iteka ryo kuza kuganira namwe ijambo ry'Imana biciye kuri CANAAN TV. Mwami Yesu abagirire neza. Dusenge. Data mu izina rya Kristo Yesu, ijambo ryawe rize riruhura imitima yacu, rikiza imitima yacu mwami. Uri inyuma yayo kugira ngo urishitse. Haleluya. Urisanga arushe mwami mu ruhure. Ijambo ryawe Mana. Yesaya yaranditse ijambo ryiza aravuga ngo kurya imvura na sherege bigwa bigatosa isi ntibisubireyo. Ngo niko ni ijambo ryawe ritazosubira ridashikanye cyo waritumye Mana. Hari ijambo watumye kuno munsi ku buzima bwacu Mana, rihindura ubuzima bwacu. Urakoze mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Bavandimwe, ndifuza kuganira namwe ijambo rigufi cyane rivuga ngo kugira ingeso nziza. Mu byukuri ndifuza ko tugwana intambara yo kugira ingeso nziza. Ingeso nziza mu buzima bwacu bwa minsi yose. Tugwana intambara kugira ngo tugire ingeso nziza. Ndashaka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Imigani, igice cya 12 umurongo wa 2. Haravuga ngo umunyangeso nziza atoneshwa n'Uhoraho. Umunyangeso nziza atoneshwa n'Uhoraho. Ariko umuntu w'imigabo y'ibibi Uhoraho azomucira kwiteka. Reka ndakwifurize kino kintu kubaho ubuzima bw'ingeso nziza. Umunyangeso nziza azatoneshwa n'Uhoraho. Uyu munsi urashaka kubona uko bimeze none, ariko hariho gutoneshwa n'Umwami. Umunyangeso nziza azatoneshwa n'Umwami. Ndakwifurije kubaho ubuzima bugororokeye Imana, ubuzima bufise ingeso nziza. Ndakwifurije gutunga umutima utari mu ijwi rikwagiriza ikibi. Imigani 28 umurongo wa 13 haravuga ijambo ryiza. Haravuga ngo upfukafuka ibigabitunyo byiwe ntazoronka amahoro, ariko ubyihana kabireka azogirirwa ikigongwe. Hari igihe tugaragaza gufukafuka uburyaji, gufukafuka ishari, ugafukafuka nta naco bizokumarira, ariko ubyihana kabireka uwo azogirirwa ikigongwe. Ndakwifurije gutunga ingeso nziza mu buzima bwawe. Ndakwifurije kutabaho ugirisha abandi bantu, kutagendana ibyaha mu mutima wawe. Hariyo abantu umuntu ikintu cyose buzima bwa ugasanga turiho mu buzima bw'icyaha. Ndakugendeye inama nziza. Upfukafuka ibigabitanyo byiwe tazoronka umugisha. Umugisha ari igihe umuntu ashaka kubwira ngo umugisha n'abafisi ibitayegara abafisi. Umugisha w'Imana, umugisha w'Umwami, na amahoro yo mu mutima. Umugisha wa mbere nukuba ufise amahoro mu mutima. Urashaka kwiba abantu, urashaka kugira gute uko urafise umugisha nukuba ufise amahoro mu mutima. Salomo yanditse aravuga ngo upfukafuka ibigabitanyo tazogira umugisha, ariko ubyihana kabireka uwazogirirwa ikigongwe. Imigani ya 21 umurongo wa 23 uravuga ngo urinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe, umutima we aba urinze amagorwa. Haleluya. Ndakwifurije kubaho ubuzima akanwa kavuga amajambo mabi. Urinda akanwa ke n'umutima wiwe aba arinze ubuzima bwiwe amagorwa. Kubera ibyo tuvuga, imitima yacu uko twiyumvira, hari igihe dusanga imitima yacu iri mu ibohero. Hariyo psalm ivuga ngo Zaburi 142 umurongo w'indwi ngo kura umutima waje mu ibohero Mana kugira ngo murengereshe izina ryawe. Hariyo abantu bari mu ibohero batari kumusaga, batari mu mpimba. Ugasanga umutima woshize mu ibohero, kutababarira, inzigo, ishavu, kubaho wamana uburake mu buzima bwawe. Ndakugendeye inama nziza, ugwana intambara yo kudatunga ivyo bintu mu mutima wawe. Ugwana intambara yo kutavuga amajambo mabi ku buzima bwawe. Salomo yanditse ijambo ryiza aravuga ngo yavuze ijambo ryiza aravuga ngo urinda akanwa kiwe n'umutima wiwe azoba afise amahoro, azoba aguwe neza. Kubera ivyo tuvuga
hari igihe imitima yacu tuyuzuzamwo abantu. Imitima yacu mureke tuyuzuze ijambo ry'Imana, tuyuzuze amashimwe. Nituvuga abantu banezezwe no kwicarana natwe. Kubera iki? Amajambo meza ava mu kanwa kacu. Haleluya. Umunyangeso nziza aratoneshwa. Umunyangeso nziza aratoneshwa. Hariho imigani ya 22:11 haravuga ngo ukunda umutima utanduye akagira ubuntu akagira ubuntu mu minwa yiwe, uwo azoba umutoni w'umwami. Subiremo. Ukunda umutima utanduye, haleluya, akagira ubuntu mu minwa yiwe, azoba umutoni w'umwami. Haleluya. Ukunda umutima utanduye akagira ubuntu mu minwa ye, igihe cyose avuze abantu bakumva ubuntu bw'Imana buriko barasohoka muri ako kanwa, ngo azoba umutoni w'umwami. Haleluya. Hariho Zaburi ivuga ngo abantu benshi bifuza gutoneshwa n'abantu, ariko gutoneshwa ndi kuva ku bantu, kuva ku Mana. Ndakugendeye inama, ndakwifurije gutunga umutima utanduye, kuvuga amajambo mazima. Paulo ari ijambo yavuze mu gitabo cy'Abaroma, yavuze igice cy'indwi, amajambo meza yakoze ku mutima wanje. Umurongo wa 19 haravuga ngo kuko icyiza ngomba atari cyo nkora, ariko ikibi ndagomba akaba ari cyo nkora. Ariko ko nkora icyo ndagomba, si jewe nkigikora, ariko ni cyaha kimbamo. Si jewe nkigikora, ariko ni cyaha kimbamo. Paulo aravuga ngo nifuza kuri cyiza, ikibi kikantanga imbere, yamara si jewe ugikora, ni cyaha kimbamo. Reka ndakugendera inama, tugwane intambara yo gusohora icyaha kitubamo, tugisohore muri twebwe. Haleluya. Tugwane intambara yo kugisohora, tugire ingeso nziza. Dawudi yarasenze isengesho ya Zaburi ya 51, aravuga ngo ndemere umutima musha mwami, undemere umutima ugukiranukiye. Haleluya. Paulo aravuga ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera, naragwana n'ukugwana. Haleluya. Tugwanira agakiza abera bahawe rimwe rizima, tugwanira agakiza kacu, tugwane kugira ngo tugire ingeso nziza abavandimwe. Ntituba abanyeshari. Hariho abantu ukagesanga ufite ishari mu mutima wawe, uzosaza n'ingoga. Tuba abantu bamana umunezero, tuba abantu bamana amahoro, tuba abantu bababarira, Hari igihe umuntu ashaka kuvuga ngo yankoreye kiriya ndamubabari. Ego, nawe wababariwe ibirenze biriya bagukoreye. Yesu umwami na w'Imana yaratubabariye. Ubu turi abana b'Imana. Kubera iki ndashobora kubabarira? Kubera iki ngenda n'inzigo? Kubera iki ngenda n'ishari muri jewe? Umunyangeso nziza azatoneshwa n'umwami. Umunyangeso nziza azatoneshwa n'umwami. Haleluya. Genda n'umutima. Hari verse nkunda Paulo yabwiye abakorosayi. Paulo yabwiye abakorosayi ngo niyo muvuga imvugo zanyu ngo zamana umuntu bw'Imana, ngo kugira ngo mumenye ngene mwishura umuntu wese, zamana ubuntu bw'Imana. Haleluya. Paulo abwira abaefeso ngo arababwira abandikira ngo Imana yifuza ko muba kwa kundi mwari mukiremwa icyaha kitaraza. Haleluya. Ndabifurije gutunga imitima itanduye, ndabifurije kuvuga amajambo mazima, ndabifurije. Paulo yabwiye abafilipi ijambo ryiza, arababwira ngo ibyiyumviro byanyu mwiyumvira iby'ukuri, ibishimwa, ibitanduye, ibigororotse, aba arizo mwiyumvira ibyiyumviro bizima. Haleluya. Nimusohora amajambo abere umote bwiza abayumva. Haleluya. Icyagezwe cy'ineza kibe ku rurimi rwawe, abakumva tibumva imigabo mibi ku buzima bwawe. Oya, bumva umuntu afise amarango agisiyoni. Haleluya. Ndakwifurije gutunganira Imana, ndakwifurije gutunga ingeso nziza mu buzima bwawe. Mu by'ukuri umunyangeso nziza azatoneshwa n'umwami, aratoneshwa n'umwami. Ariko abantu bafise imigabo, ari igihe umuntu avuka nabi, sinshaka kuvuga, ndashavuye, ndashishwe, ubwo ibyo si ibintu, uwo mwambaro ndutubereye. Zekariya yaravuze ngo, Zekariya yavuze ijambo ryiza ngo ukureho umwambaro w'ubuhoma, unambike umwambaro ushajije, umwambaro w'umunezero, umwambaro w'ubugwaneza, umwambaro w'ivyishi, abakubona bakubone mu wundi mwambaro mu by'ukuri wagakiza, apana umwambaro w'ubuhoma. Zekariya yaravuze ngo mwami namburiye umwambaro w'ubuhoma, ndanze kugenda n'ubuhoma, ariko unambike umwambaro ushajije Mana, umwambaro mwiza.
Haleluya. Wambare Paulo yabwiye abagalatiya ijambo ryiza, arababwira ngo ariko ivyo mpwemu yama wame urukundo, umunezero, amahoro, kwiyangana, ingeso nziza, ubwigwaneza, bibe ubuzima bwawe bwa minsi yose, ugwana intambara nziza yo kugororokera umwami wawe. Yesu aguhezagire, Yesu agukomeze. Haleluya. Ndagusengeye ugwana intambara yo kugororokera Imana, ugira ingeso nziza, ureke gupfukafuka. Hari abantu bapfukafuka umwanya wose, arafuka. Oya, uvyihane kandi ubireke, utandukane navyo. Hariho Zaburi, ari imigani twasonye ivuga ngo urinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe, umutima wiwe aba urinze amagogo. Umutima urinda akanwa kiwe, haleluya, n'ururimi rwiwe, urinda akanwa n'ururimi rwiwe aba arinze umutima wiwe amagogwa. Ibyo tuvuga ari igihe bitujana mu magogwa, ibyo dushira mu mitima yacu ari igihe bitujana mu magogwa. Urinda akanwa kawe n'ururimi rwawe, ubugingo bwawe uzoba uburinze. Reka ndagusenge. Data, mu izina rya Kristo Yesu, duha imbaraga zo kugwana intambara nziza zo kugororokera Imana. Umunyangeso nziza azatoneshwa nawe. Haleluya. Paulo yavuze ngo ngira ngo uri cyiza ikibi kantanga imbere, nguya marasi njewe ngo ni cyakimbamwo. Mwami, turasohoye icyaha cyose gikunze kutwizingiraho n'ingoga, cyakindi umwanditsi w'Abaheburayo yavuze Mana, uduheze gupfa. Haleluya. Paulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo Kristo yapfiriye abantu bose, ngo nuko rero bose barapfuye. Icyatumye apfira bose nukugira ngo abariho twoye kubaho twinezeza, ariko tubeho tunezezwa dupfira katuzukira. Turakeneye kuba mu buzima bukunezeza Mana, tukunezeze tugenda, tukunezeze turyamya, tukunezeze twicaye, tukunezeze turi mu manza, tukunezeze turi mu kibanza kitarimo abandi bantu, tukubeho mu buzima bukunezereje Mana. Haleluya. Gutoneshwa kwacu ndikuva ku bantu, kuva kuri wewe. Haleluya. 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 Kandi dufite isezerano ryiza cyane. Waravuze ngo ishengero ryawe uzorisange ritagira agasembwa n'amarabaga. Turakeneye kuba mu buzima bugukiranukiye Mana. Amashimwe akugarukire mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.